Umunsi mukuru utangura umwaka bawuhimbaza ugutandukanye. Hari abashima kuja mu ngoro y'Imana gushika bariko barasenga. Mu kigo Foyer de la Charité hari abatari bake bari baje gukurikirana inyigisho z'abihebeye Imana. Ibihe turimo uko umwijima wiyongera niko umuco wa jambo yigize umuntu agatamanzura umuco we mu bantu bose utamanzura mu bice bitari bike aba wakiriye bakabana b'umuco. Gutazira Imana mu ndirimbo bashimira Imana ku vyiza yabakoreye abo n'abakristu bo mw'ishengero Life Center mu Nyakabiga. Isaha 6 z'ijoro ziruzuye neza, bose bashize amajwi hejuru barashimira Imana kuko umwaka uheze ubundi uratanguye bakidondega. Inyuma yaho barifurizanya umwaka mwiza. Ndaryohewe cyane kuri jewe ndabivuga nk'umukristu burya kumara umwaka wose uri envie ni ikintu novuga nti nta buhinga burimwo. Ndateye intege kubo bitashoboye kugenda neza muri uyu mwaka bakomeza ukwizera. Umunsi mukuru utangura umwaka warahimbajwe n'abatashimye kuja mu masengero. Abo nabo twahuye aho akanyamuneza kariko karabasya. Uyu mukenyezi ati ni igitangazi iyo umuntu amaze umwaka wose afise amagara meza. Ahamagarira abarundi gukundana. Ora musi tumvamwo neza turanezerewe cyane gose kubera umuntu kugira kuza umwaka urashimira Imana. Abarundi bose tubagiye banezerwe neza mu mahoro n'umutekano. Mu Burundi ntangorane nimwe dufise atari abantu babi mugayifa ko dukundana kubera turi bamwe dusangiye ubumwe n'amahoro. Mu bucagucagu abanyagihugu twahuye bati naho turiko turanezerwa igihugu kirakenye. Muri uno mwaka wa 2015 twifuza ihinduka. Turiko turanezerwa ariko mu buryo bwo kwiyungunganya kuko igihugu turabona yuko atafatiro mahera ariho. Nifuza yuko ibintu vyohinduka. Twifuza iterambere ntaririho. Twifuza yuko ibintu vyohinduka. Umunsi mukuru utangura umwaka rero muri rusangi wahimbaje neza mu bice byose twagiye turacamwo naho bukene bwugarije abanyagihugu.